ndabaramukije abarundi mwese muri mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu mwese mumva ururimi rw'ikirundi. Ubu ni Madame Joa Imuhira Media, mwongere gusubira guhura kandi bantu banje bakunzi ba Imuhira Media, ndabafitiye amakuru y'abarundi bo muri Edmonton, abantu bose muri East Africa. Twamaze imisi ariko baranyidogera ngo Madame Joa ngo ntagiteka isambusa, ngo kandi isambusa ziwe ngo ziraryoshe cyane, ngo ni kubera iki ngo atakiziteka. Barundi, mwama muri ko muramugora Madame Joa, imisi yose muri ko muramugora. Isambusa zanje ziraryoshe, bien sûr ziraryoshe. Na jeje nyene ndiyemera ndavuga ati izi sambusa vy'ukuri ziraryoshe kabisa. Uburenga ndabereka igituma reka nkarishize ibugita. Madame Joa atetse isambusa tegereza kuryoha, ifo gukarisha imbugita kugira ngo nibereye mu gikoni. Bantu b'Imana, ngira ndabereka ingene Madame Joa akora isambusa ziwe kugira ngo rero abantu ntibuzose kumwidogera ngo ntagikora isambusa. Ubu rero ngira nkora isambusa, abantu bose banyidogeye bose ngira ndabakorera isambusa. Abantu bose banyidogeye muzoce mu telefona mumpamagara ati Madame Joa zana za sambusa rero cyenda zibahereza. Kandi isambusa za Madame Joa rero ni isambusa zisanzwe kuko azikorana urukundo kandi azikorera abafana biwe, azikorera abakunzi ba Imuhira Media. Ndafise amaplanche ngaha, ndafise ivyangombwa vyose. Iyi planche rero mubona en bois niyo gukatirako igitunguru. Ni kiki rero gituma isambusa za Madame Joa ziryoha? Urabona igitunguru, mafaso nkati igitunguru biri mu gituma isambusa za Madame Joa ziryoha. Hari abantu bakatagura ibitunguru ko babonye bapfa ko babikataguye, nico gituma navyo nyene biri mu bituma indya zitashobora kugira akanovera, zidashobora kuryoha. Je rero mafaso ukuntu nkati igitunguru biratuma isambusa ziryoha. Mukurikirana Imuhira Media ndabereka ingene nkati igitunguru. Ndafise indimu nayo nyene ndayikoresha mu gukora isambusa zanje. Ndafise poivron, sindayibagira. Ndafise ama oignon vert nayo nyene sindayibagira. Abakebekwa bayita ama échalote, sinzi ko abafaransa mu Faransa ariko bavyita, no sindabizi. Muganirire les oignons verts, hama échalote muri Quebec niko twazita. Ndafise persile nayo nyene ndayifise. Hama rero nkaca ngira ibirungo. Madame Joa afise ibirungo vyinshi, agapiripiri sindakibagira. Murabona ibirungo hariya, candondera hari ibirungo special pour isambusa, navyo nyene ndaza kubibereka. Rero munkurikirane, ubu rero ngira ngende étape par étape mubone vraiment ko ziryoshe. Hama babafana ba Imuhira Media bamaze imisi bariko barankarira ngo bakeneye isambusa za Madame Joa, kugira mubibone. Hama muzoce muza kuzitora, baje kuzitora canda vyugara, dusa kuvyugura muri eteyini. Muri izere je mba nikanyiye, mba niyambariye ibikoti n'ibimanto, mba ndikimbebwe cyane kibaho. Akazi konyene mbasigaye nkora n'akazi kerekeye uruvyaro rwanje n'uwo twubakanye, n'akazi kampemba biba binkwiriye. Ibisigaye imbeho iba yanteye ku buryo nta muntu n'umwe mba ngikoreye job, ariko muri birashushe ku isambusa za Madame Joa. Bikurikirane rero murabe koma izo sambusa zikorwa. Hageze ko nkora isambusa ifo ko munyita ninja sambusa. Ndakwigura urabona ko nkarisha imbugita nk'abaninja. Abaninja nibo bazi gukarisha imbugita.
Okay, twatanguye twagiye kwirikirana Madame Jo. Ubu rero ngira ndabereke rero aka ni kagapiripiri kanje ndagashire ga ku ruhande. Ubu rero ngira ndabereke foke akamfise mubona ngaha nako kuronga akamubona n'akayungiro ko kuronga imboga nkoresha ego niko nkoresha mu kuronga ibitunguru kuronga ivyo vyose nshira mu sambusa nukuvuga ndakata nshira muri aka kayungiro mu nyuma ndaza kuronga nkaronga neza nkirasura ko bironze neza cyane ego. Hanyuma rero imbere yuko ntegura vyandehashe namambanza gukata ibitunguru ivyo shira muri vyandehashe nukuvuga ivyo bitunguru vyose n'ama persile yose yego nivyo mbanza gutegura. Ubu rero ndabereke rero koma nkata igitunguru yego. Uburyo nkata igitunguru je rero ari umuntu umwe twigeze gukorana isambusa ndiko ndakata igitunguru acambwira ngo ndamara igitunguru babona ko nkura ku ikintu kinini nukuva ibi bintu vyo hejuru bituma uri kurabihekenya bitaryoha je ndabikurako ibi ndabikurako imisi yose yego. Hari ikuntu ibi bishishwa vyo hejuru vy'igitunguru ubihekenye wumva bibishe cyane kenshi ndabikurako kubera simba shaka umuntu yumva aka ariye guna kamwe misambusa zanje ibi byose ndakurako. Kuvuga ko ndiko ndamara igitunguru niko ndabikora kuko ndabikorera abakunzi banje kugira baryoherwe. Urabona ko nsa n'umuntu umenga yamaze igitunguru ego. Hanyuma rero kenshi abantu bakura ko juste ibivyumye nivyo bakunda gukura ko abantu bakunda gukura ko ibimenga birumye mugabo je suko ndakura kurukushe nyine namuhasigara cyagi ana kagatunguru kimbere ndabikura ko kabisa niko niki wabonye ko nkura urugose ndarukura ko kuko urugo hejuru rumeze nk'igitunguru gihiye ukuntu iki ndagikura ko jeyo yego nkasigarana ibi vyose biza kubisha ibitunguru je mba nabikuye nsigarana igitunguru kimeze uko unye iki rero nico cyasigarana mu kubikata rero ndabikata en cube voilà ndakata en cube hakata en cube kandi nkakata duto kuko ari abantu badakunda mu gitunguru bacumve mu kanwa nakata duto cyane mugabo sinatemwe by'abashefu ndatinya kwikata intoke ariyo kuntu abashefu banyarutse ajya nivyo abahinga urabibona ko ari udukibe ni duto n'iki kintu ca veri ibi vyose abantu ntibabikunda ndabikura ko jewe yego ndabibonye je ndabikura ko munyihanganira abantu bavuga ati wowe uragasupiya igitunguru no singasupiya ibi ni bya bizana mariye rwo abantu bagatuma badakunda isambusa zanje urabona ko mba nabikuye ko byose kugira isambusa ziryohe hanyuma rero nkaca nkata en cube nuko rero emeje gukata onyo bicafu byose mbanza kubigabanya kugira bime espace cyanda bishira muri aka gasaku ubona gatonya nkabishiramo amamejeje ntacyanda bita muri poubelle kugira bime espace bireke kunderanje bireke kunjena singundi ibintu binjena akanaka iyi produit ni vinaigre kenshi cyanda ndaha sprayinga bireke kuntera waserera
afata isuitu nkabanza nka sprayinga ibi bintu byose bintera guaserera bimbuza gukora isambusa zanje nkaca ntera muri poubelle. Hama rero kaka yungiro koza amalegume urabona ko ncenda bisukamwo bya bitunguru chamfata poivron nayo poivron mfata iki cyo ku ruhande na poivron nyene ndayikata en cube nayo nyene urunye n'uruntu kuruchafu urunye ni poubelle automatique. OK, bafise poubelle ku ruhande ibintu byose nganda bita ku ruhande ego nkakata na poivron c'est la même chose ndayikata en cube kandi nkata duto duto ndadukata en cube nkadukata en cube kugira ngo isambusa ziryohe ego urabona kandi duto duto rero nta kubishiramo ubunebwe ni ukukata utuntu duto duto. Abashefu bo barazi ukuntu bashagira ko abijya bibe birankoroga ndatinya ndikunda sinkamba kwitema bajya barabimenyereye ngira sinzi ukuntu babigenza bobo abana ba expert gukata mugabo jewe kujya buhinga bwabo ntabwo ndamenya ariko naho bazi gukata neza je nanje ntibasumbya guteka isambusa je nanje ndabasumbya guteka isambusa kabisa bandusha gukata nanje ntibarusha guteka isambusa ariko abakunzi banje mana yanje we abantu bose bantutse muri n'amahigwe kabisa mwabantu mwantutse ngo naraheje guteka isambusa murafise amahigwe rero ngira ndazibakorere kugira mugabanye ama bla 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 kuri Madame Jo urenda zikoze kandi ndazikoze muri ko muraraba kugira mubone ko ari sérieuse. Je suis très sérieuse mu gukora amasambusa y'abakunzi ba Imuhira Media bantu b'Imana bakunzi ba Imuhira Media ku isi yose ibintu abantu bo muri Edmonton bankorera ntibishobotse na kabisa ntibishobotse umwanya wose bawe ko bankubita harcèlement iteye ubwoba ku bintu byose ijya pressure munshira ko nibiki nta kuntu mwo kwitonda ibintu byose mukabigira buke buke mukitonda kabisa nkacashira muri kakayungiro kukuronga ko byose amaherezo no kubironga byose ego rero anatanda yuko mbandanya nkata ayandi malegume ego banza kwambara amaga kubera je vyandehashe kuyikoresha kw'intoke kabisa jewe ebana biranderanja canambara y'amaga ya plastique nkaca ndondera isafuriya yanje nkoresha mu guteka n'akabati k'amasafuriya menshi cane ngiyi safuriya ntekesha niyi ginashiramo amazi make ngira amazi makenya cyane gose. Okay, ikutuzi dukenya barengene tungana ego hama nkaca nzana vyande yanje nkaca nzana vyande hashe yanje nkayitabura mana yanje ambari ikintu nanka gukora ko ni vyande hashe kintu nanka gukora ko ni vyande hashe kabisa ngiyi vyande hashe oh my god ngiyi vyande hashe yanje ngiyi vyande hashe yanje nkayishiramo
iyi viande hachée. Iki ni poubelle automatique. Wabonye viande hachée ngiyi ndayishira, iyi viande hachée murayibona, ndayishira ku ziko. Rero hano twakoze batwigishije yuko tugira gukora hejuru kugira ngo ndiko dukura amaga abantu dukora inyama, nuko dukura amaga kugira ntidukore ku nyama. Nuko mama acancana umuriro, viande hachée zikaba ziraja ku ziko, amace mbandanya nkata amalegume yanje. Ngaya rero yama green onion, yama oignon vert, yama échalote. Ngaya ubu yaramukiwe, banza nkatsindagira neza bien uburinganire, kubera ubunebwe bukuza umuntu arakata kamwe kamwe. Natwo nyene ndadukata neza cyane, nkabanza nkakurako ibi byose nkavyigizayo, aca nkatagura duto duto, katagura duto duto kabisa, duto 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 duto, nkakatagura duto duto natwo nyene. Udutunguru duto duto nitwo twiza, nitwo abantu bakunda. Yego, bitunguru byose bituma umuntu ahekenya kumva ko ahekenya igitunguru kitameze neza, jenza ndabikurako, nsigarana kagatunguru nyene urya ukumva mu kanwa ntikabisha, ibitunguru menga birashaye canke bimeze gute, je rero ndabikurako kabisa. Basha mfuma nteka ibitunguru bike, mugabo kimwe umukiriya agihekenye, baba fana banje, baba bakunzi ba Imuhira Media ba Edmonton bakara bacumvise nkaha bonyice. Ibi bitunguru byose umenga bimeze nk'ibigomba gusha, ibyo ndabiteka mu gitoki canke biteka mu isombe, mugabo muri ntuzenya mu isambusa zigarana ibitunguru biri fresh. Isambusa ukazitonde, umuntu akayihekenya akazumvira bishe, ushira murashwana, mugaje nditonda cyane kugira ntihagire n'umwe dushwana kubwisambusa. Ndabakorera neza, abakunzi ba Imuhira Media barabizi. Yego, ibi ndabishize ngaha, zobiteka mu isombe cyangwa ndabiteke mu kindi kintu. Yego, nk'iki cyose no gukura ibi byose bideranje abakiriya cankuraho, nkasigarana ibitunguru nyene bikenewe bimwe umukiriya agahekenye yumva mejeje, nkacanzana yama pipsile yanje yazana. Umuhungu wanje nawe ariko arotsa ibintu, namaye yuko aca bibika niyumva. Iya mapipsile nayo nyene ndayazanye, aka nakantu bakunda gukoresha bariko baratekera, ako kose ni poubelle. Banazipanze neza, ibimenga ni ivyatsi byose igizayo, ibimenga ni biti. Ibi biti byose abakiriya babibonye ishavu birabica, ntavyo bakunda utu tuntu tw'utwatsi twa vert. Aca nkatagura duto duto duto, naho nyene duto utuvunguke, nkirasira ko dukataguye bukebuke, hakata kugira umukiriya ntashavure. Katagura gatoga, ntabwo katagura ibibabi binini, ndanabihonda jewe kugira tube utuvunguke nyene. Nkavanga na vya bindi byose nakase ubwa mbere, nkabivanga. Ubu rero n'umwanya wo kubironga, ca nugura amazi akanya apana shushe, nenkoresha akanya mu kubironga ndabivanga. Ndabivanga kabisa. Ndabivanga nkirasira ko bironze neza, nkirasira kwese. Urabona ko ndiko ndabironga.
Okay, meje kubironga shamera nk'ubikunkumura kugira amazi agabanuke avemo. Avuyemo urabona ukuntu biba bimeze uku. Ama rero mba nateguye agapla ca ndabishiraho. Ca ndabishira muri aka gapla. Ibi rero nivyo ntekesha isambusa. Ego ni ibi rero. Ama rero kuronga kubera mbandanya nkati bitunguru byinshi kuko nteka isambusa nyinshi cyane. Ego rero iyo ndiko ndateka kenshi ndanyoterwa cyane n'amazi. Gira ndabereke ibirungo rero nateguye mpava nshira muri ya viande hashe yiwanje. Ego natekuye paprika, ndakunda paprika misambusa. Ndakunda black pepper mu isambusa ngiyi nayiteguye, poivre noir, chili powder ndayikunda, ibare agapiripiri kari melange na ntuze na aye, ni nambari kajano nambari kajune sinzi vyari vyo. Ego iki kirungo ndagikunda, ndakimarinisha mu nkoko, mu nyama, mu mafi, muri vyose. Hama niki kirungo ni kirungo abantu ba Montreal nibo bakunda kukindungikira. Ndanagifise ngaha abagikeneye bazombwire nzokibahereza. Bacita choix du chef. Aha muri Edmonton nta gihari ariko Montreal kiruzuye. Ikire nico nkoresha. Ego nico nkoresha mu masambusa. Ego hanyuma abagikeneye ndagifise kabisa muzondondere. Iki ndagikoresha mu ndya zose, mu nyama, mu mafi, hose ndakirungisha. Ibi rero ivyo birungo nkoresha mu masambusa. Magi ntayo nkoresha. Aye fruit no yita ko ari aye fruit ntayo nkoresha. Oya ivyo narabikuyemo kabisa kuko naragerageje kubikoresha mugabo nkaza mbona mu masambusa harimo ama arrière-goût. Ivyo narabikuyemo byose. Ego ibi nivyo birungo nahisemo n'indimu. Nibagiye indimu ibuze byose babifunga. Ndakoresha n'indimu, murayibona indimu ngiyi. Ibi rero hanyuma rero katwegereza viande hashe yanje muyirabe. Ngiyi ntirasha neza, fo kwisha iyi couleur ya rouge banzivemo. Ego gasha n'aya mazi akabanza agakama yose. Murayibona ndiko ndayintuze nza kuyirunga, ndayirunga kenshi maze ntajya amazi cyane ndayakuramo. Urabona ni ibizi by'ibivuta je sinkunda vyande hashirimo ibivuta. Ibi ndaza kubisesa byose nsigaranye vyande hashitagiramo amavuta. Za vyande hashe je nkunda kuzimvungurisha iki mugabo ari ikindi kintu kivungura vyande hashe mugabo je nkunda iki nico nkunda sinzi gituma. Ndiko ndazivungura kugira zivunguke. Urazi ko ziba zimeze ukuntu. Ndabanza nkazivungura kabisa. Mu kuvungura vyande hashemera nk'uzisekura ikavunguka bazivunguka kabisa bikubije ama condition kubera ubunye zisa n'iziriko zirasha. Na vya bivuta nabikuyemo kubikuramwo nshiramo amazi menshi cyane
ego ukuntu hari abantu baza kumbaza ati none kugira ukurama ntuzenya ibivuta muri viande hashu bikuramo gute. Nkoresha kagatipe k'imboga anye k'imboga casukamo viande hashe nkaca ndazironga mu mazi. Uri kurabironga ibivuta byose bisha biseseka casigara viande hashe n'ibivuta vyavuyemo. Ego kubera ibivuta birafise ukuntu bituma isambusa iraba. Nanje sinkunda isambusa iravye, nkunda nyene isambusa imeze neza. Abakunzi bayi muri Amedia barayikunda, nico gituma bambaza ko ati kubera iki izindi sambusa ziba zimeze nk'iziravye iwa witaravye. Niko nakuyemo ivyo bivuta. Asekura gushika bivunguke kabisa. Nkayivungura viande hashe genda ivungura. Ndiko ndayivungura mera nk'uyisekura. Akimamiro cyane ndagukubita kuma anyo. Yavungutse kandakishira kuri robine ndaza kucoza. Ntangura kuvanga rero, kuvanga ya viande hashe nkayivanga. Urengera ndayishiremo ibirungo kugira ishane n'ibirungo. Ngenda bereka ingene imeze muri kamera. Nshaka kirungo ca vere. Iki rero kirimo umunyu, sininda gushiramo umunyu kubera iki kiravanze n'umunyu. Ico rero ntangura citwa choix du chef. Ni cha Montreal kweri niho ndakigurira. Gura vyinshi kugira n'ababikeneye bantuzenya. Kica choix du chef rero nico camvanga. Iki rero kiri mu bituma isambusa iryoha cyane, ya sambusa abantu bakunda. Ama rero ndafise ukuntu numviriza. Je rero ndumviriza rero kubera numvirize ko umunyu ufashe neza kuko iki ni nk'umunyu. Oya. Umunyu nturafata ngira nongereza akayiko kamwe kugira bifate neza. Longereje. Rero bica bifata neza kweri. Okay. Mpejeje rero cashiramo ca kindi ca kajune nambari kajune sinzigenda cita birangora munyihanganire indimi iyo zimaze kuba nyinshi bica binkoroga. Ndashiramo nkashiramo paprika. Paprika ndayikunda mu nyama. Ndashiramo rero nkashiramo ya chili powder. Nayishiramo nayo nyene imeze nka paprika, irimo naka ail en poudre. Ijya ail ya fruit ndayikunda kubera irafise ukuntu izana ariyergo mu sambusa. Hino ndayishiramo nkavanga kabisa, nkavanga kugira ibirungo bifate neza. Nkaca rero mvungura nzenya ya black pepper, nkayivungura kweri. Nkayivungura rero ndayivungura ifundikiye. Nkaza ndarabisha amaso kantite nkeneye. Mejeje nkaca nugurura aka kantu. Nkaca mbona rero kuyishukamo. Okay. Ndahejeje ibirungo byanjye. Kaciye kamota neza kaka black rero ndagakora ingene kamotesha viande hashe. Rero ndatanguye ziriko zirumuka ubu kugira zihindura akabara viande hashe. Ore amazi yavuyemo hasigaye utuvuta dukenya twa viande hashe nyene, nta mavuta nshiramo. Daboro nayo arimo mba nayakuyemo. Mugabo kameme arasigara ntiyabura na tubiri dusigara, nitwo rero dusigara turumusha viande hashe. Siga turumusha viande hashe kabisa. Shika zumuke ijana ku ijana.
hama rero igisigaye rero nkaca mfata rero indimu yanje nkayironga neza, nkayironga kabisa. Hama mpejeje kuyironga nkakuramo, ndiko ndakuramo imbuto nuko mutambona muri kamera, imbuto ndiko ndazikuramo kabisa. Yego. Ndiko ndayikata, ngiye ndahejeje kuyikata indimu, nagize ikimanyu. Kirazira gushiramo indimu nyinshi, ugize nyinshi cyane indimu kidomine. Aragiyemo utubuto co ndadukuramo. Nzi ngo nadukwiye ubuto butatu, ariko nta kibazo ndabukuramo. Indimu yari ifise imbuto nyinshi kabisa. Nakanyura. Okay. Urero ngira nkuremo twa tubuto kabisa. Ndukuyemo. Ngira nkuremo biriko birazigira. Naza gukuramo utubuto. Maze ndadukuremo. Ndadukuremo. Basha. Ngomba abakiriya banje nibaguhekenya bazonshavurira. Jana kandi kabuto ndakaronse yari utubuto tune twagiyemo, ndadukuyemo. Aca mvanga. Nkavanga kabisa, mwumva ko ndiko ndavanga. Ibyo bimota neza gute rero. Akarere kakamoto mukunda mu isambusa zanje. Mwana yanje we. Reka nsubiremo numvirize. Rero ndakunda kumviriza. Mwana yanje uburyohe bw'ivyo hashe bazonyica. Ndabasabwe abatantutse ntimurimo. Aha ndiko nkorera abantu bantutse gusa. Yego mutantutse ntimurimo, abantutse bonyene nibo ndiko ndakorera byande hashe. Yego abantu bazojija isambusa kuri kw'Imana izoba iri inyike yonyene muri Edmonton nzima. Ukuntu kamota mu nzu rero na twaturungo jejenyene basha ndayige abakiriya baba bamyura ndihanganye kuri ibyandi nayibya kabisa ibyandi hashe yose n'isambusa mugasigara murahomba mwenyene, ariko ndabyihanganiye biraryoshe gute. Zumutse kabisa, nico gituma ndazikwiye kumbabura kugira ntizizigire. Yego ntizizigire kabisa, zumutse. Ubu rero za mboga nakatagura nazisutsemo, ngira ntangure kuzivanga ziri fresh. Ya vyande hashe ndabivanga, nkabivanga biri fresh gushika bivangike neza. Hama ubonye kubera vyande hashira shushe, urabireka bikavangika bya gushika bivangike neza. Ashuka bivanga bien. Abona ko ndiko ndabivanga na ya vyande hashe gushikaho bakene babimeze neza. Gushika vyande hashe n'imboga vyinjiranemo. Vyose vyinjiranemo, vya biyonyo vya bintu vyose nakatagura vyose bikinjiranamo. Sisha kubiteka. Ntavyo nteka vraiment, hari kuntu abandi bafise technique yabo bacafata vyose bagateka gushika bishe. Jewe suko bimeze, mba nabigize nabikase neza, nkabironga neza cyane. Mejeje kubironga naca mvanga na vyande hashe, kuko biba bironze neza biri fresh. Acha byanga na vyande hashe shushe. Hama rero bihoze nkaca ndabishira muri frigo. Nkabishira muri frigo kugira bivange bien. Nukuvuga nkiheza guntuzenya guteka isambusa sinshoka ubwo nyene ntuze cambumba. Oya, mbanza kubishira muri frigo bukeye. Ni nkuko uri kuramarina inyama ugomba kugira barbecue, urazi kutamarina nguce wotse ubwo nyene, urabiha umwanya. Rero nk'ubuca nza kubishira mu ma ziploc, naca ndabishira muri frigo. Donc nza kubishira muri ziploc
cafata amasake ya ziploc mba ndayafise ngaho ari fresh. Aya anye nkugurura neza, urabona ko bameze neza cyane. Hama rero nkashiramo nkaca mbika muri frigo, nkabika muri frigo. Bukeye rero nukuvuga ivyo wamarinye vyose bavyinjiranyemwo, vyande hashe, izo mboga vyose babimeze biri fresh. Rero ukaca utangura kubumba. Hama uko bateka vyande hashe yantu ndaheje kubibereka mu kiganiro kizokwirikira, mugumye mukwirikirana Imuhira Media. Nzobereka ingene rero mbumba isambusa, kubera sishobora gushoka ndabibumba ubunyene, oya niba biryoshe. Ejo niho biba biryoshe, nk'ubu ca ndabishira muri frigo bien, ikirungo kikaguma gihwana n'izi vyande hashe. Bukeye rero nkabikura muri frigo vyahwanye neza,